Bavukanye muri Kristo, mwebwe mwese bakunzi ba radiyo Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, na mwebwe mwese muriko muratega amatwi insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ndabaramukije mwese amahoro ya Kristo. Uyu ni wa mwanya wo kuzirikana ijambo ry'Imana Ekleziya dutegekaniriza ku musi. Muri kumwe na Patiri Stani Tangira, umusaseredoti yegukiye diyoseze ya Ruyigi. Turi ku musi wa gatandatu w'indwi ya kane y'ikarema. Ibisomwa vyeranda tuzirikana tubisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere tugikura mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya, mu kigabane ca 11 kuva ku karongo ka 18 gushika ku karongo ka 20. Izaburi ni izaburi igira indwi. Nayo inkuru nziza tuyisanga mu nkuru nziza nyeranda ya Yezu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Yohani mweranda mu kigabane c'indwi kuva ku karongo ka 40 gushika ku karongo ka 53. Tubanze dutega amatwi ivyo bisomwa vyeranda. Yaga Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Muri irya minsi Yeremiya yabwiye Umukama ati: Mukama, warabimpishuriye ndaheza mbona kubimenya, nkako waranyeretse imigambi bangira. Naho jeho narimeze nk'umwagazi w'intama batwara kw'ibagiro ataco winona. Naho abayobe sinari nzi ko bangiriye inama yo kunahura, banuganugana bati: nimuze twicire igiti tugikore mu mizi, tugikure kuri iyi si y'abazima, n'izina ryaco ntiribe rikivugwa. Ariko weho Mukama Mana y'ingabo, wewe udaca ugwangondegonde, wewe mutayobegwa ugaragaza ibiri mu mishaha yose, ese nobona ingene umpora. Nkako ni wewe naje gushikiriza urubanza rwanje, wewe Mukama Mana yanje. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni wewe nizigiye Mukama Mana yanje. Ni wewe nizigiye Mukama Mana yanje. Mukama Mana yanje, ni wewe nzeye ko amirukiro, ntabara unkize abangenza ndokora. Ahandi ho bontwara nk'intambwe, uzi yuko icitwaye kitagarurwa. Ni wewe nizigiye Mukama Mana yanje. Mburanira Mukama uravye ubutungane bwanje, kandi nuko nzirana n'akabi. Ububi bw'ababisha nibushire, umweranda nawe numukomeze, kuko uri Imana y'ubutungane, ugasesa imitima n'imishaha. Ni wewe nizigiye Mukama Mana yanje. Imana niyo nkinzo yanje, niyo ikiza abari n'umutima ugororotse. Imana n'umucamanza w'intungane, ntireka gushavurira abatihana. Ni wewe nizigiye Mukama Mana yanje. Ivyo dusoma mu njiri nyeranda ya Yezu Kristo nk'uko tuyishikirizwa na Yohani mweranda. Muri irya minsi bamwe bo mw'ishengero bumvise ayo majambo ya Yezu bavuga bati: uwo n'ukuri ni wa muhanuzi. Abandi nabo bati: uwo niwe Kristo. Yamara nabo bati: Kristo none ava mu bugarire? Mbega ivyanditswe ntibivuga ko Kristo ava mu muryango wa Dawudi no mu gisagara ca Betelehemu aho Dawudi yaba? Ishengero rero rimuhazanira rityo. Bamwe mbere bashaka kumufata, ariko nta numwe yamutaye mu minwe. Babarinzi rero baragaruka ku bakuru b'abasaseredoti n'abafarizayo, nabo barababaza bati: ni kuki mutamuzanye? Nyabarinzi babishura bati: nta muntu avuga nk'uyo muntu. Abafarizayo barabasubiza bati: mbega namwe mwahenzwe? Mu bakuru no mu bafarizayo hari uwamwemeye n'umwe, atari ishengero ritazi bwirizwa? Ni ibivume. Nikodemo, umwe yari yaje kumuraba mw'ijoro, yari umwe muri bo, arababwira ati: mbega ibwirizwa ryacu riracira urubanza umuntu atabajijwe ngo bamenye ico yakoze? Bamwishura bati:
Mbega nawe wakabaye uri umunyagarire? Itegereze ivyanditswe uheze umenye ko ata muhanuzi ava mu bugarire. Baraheza barataha umwe iwe. Dushimagize inkuru nziza ya Yezu Kristu. Bavukanye muri Kristu, buhoro buhoro dutera twegereza guhimbaza imisi mikuru ya Pasika. Ijambo ry'Imana dushikirijwe kuri uyu munsi rihuriye kuri iki ciyumviro nyamukuru, ukuntu umuntu w'intungane arementanirizwa kubera ububisha bw'abantu, ariko we akagumya umutima kuko yizeye umukama kandi azi neza ko ataco yiyotsa haba imbere y'Imana haba n'imbere y'abantu. Mu gisomwa ca mbere, umuhanuzi Yeremiya yari yibereye ngaho arangura ubutumwa bwiwe bw'ubuhanuzi. Kumbe ntamenye ko hari abariko baramwimba no mu mizi. Kubera azi neza ko atakibi yiyagiriza, atakambiye umukama agira ati: Mukama Mana y'ingabo, wewe udaca urwangondagonde, wewe mutayoberwa, ugaragaza ibiri mu mishaha yose, ese nobona ingene umpora. Uyu muririmbyi w'izaburi nawe nyene uko twavyumvise yariko arahirwa n'abamwanka, ariko we akaba azi neza ko ataco azira. Aciye rero atakambira umukama agira ati: Mburanira mukama, uravye ubutungane bwanje kandi uravye nuko nzirana n'akabi. Mu nkuru nziza, Yohani Mweranda atweretse Yezu ariko arigishiriza mu gisengero. Kumbe hanze hari abariko baramuhazanirako, mbere bamaze no kurungika abantu ngo baje kumufata. Abari bateze yompi inyigisho za Yezu bagira bati n'umuhanuzi, abandi bakavuga ngo niwe Kristu. Ariko ivyo vyamiriwe kure n'abantu bibaza ngo barize baramenya inyandiko nyeranda n'amategeko, bagaca banisunga akahise, bigatuma bavuga ngo Kristu ntiyova mu bugarire. Mbere bakongera ko ngo shake mugende musesangure murabe, muzosanga kuva isi yakaremwa ata muhanuzi arigera avukira ibugarire. Abakuru b'abasaseredoti hamwe n'abafarizayo bobo ntibiriwe baracanamwo bahazana, kuko bose basanzwe bagwanya Yezu n'inyigisho ziwe. Ubavuyemwo n'umwe rudende ni Nikodemu. Uyu Nikodemu turamwumvise ashikiriza iciyumviro ca gishinga ntahe cuzuye ingingo. Yibukije abo bakuru b'abasaseredoti hamwe n'abafarizayo ko bisunze amategeko abagenga batarekuriwe kugira uwo bacira urubanza atarabanza kumvirizwa. Iyi ngingo ni iy'ukuri kandi irabereye ko yoza iributswa abo bose bajejwe igisata c'ubutungane canke c'intwaro, kuko twumva aha iwacu mbere no mu bindi bihugu bitari bike havugwa ibintu vyo guhohotera no gukubagura abantu, bagahagarikwa, bagapfungwa, bakamara mu gasho imisi kanyamisi ata muntu n'umwe aranabumviriza cankeho ngo babure bamenyeshwe ico bariko barazira. Uwundi mugwi w'abantu twotangarira muri iyi nkuru nziza n'uyu mugwi w'aba barinzi bari barungitswe kuja gufata Yezu. Mu bisanzwe nta kindi gikorwa bari batumwe atari kuja gufata Yezu, bagaca bamuzana imbere y'aba bakuru. Ariko bobo aho gushawamagirika ngo bace bashika bacakira, babanje gufata akanya baramwumviriza, baratega ugutwi inyigisho yiwe irabanyura, baca basubira inyuma batamutwaye. Bene kubatuma bababajije igituma batamuzanye, baciye bishura ata no gutinya bati twasanze ata muntu avuga neza nkawe. Abafarizayo baciye babaryagumba bongera babatyekeza bati kumbe namwe mukaba mwahenzwe. Mu bakuru no mu bafarizayo hari uwamwemeye n'umwe. Iryo shengero ritazi ibwirizwa nibivume. Oya, si bivume ahubwo riho, ko Yezu yabivuze yagize ati: Dawe Mukama w'ijuru n'isi, ndagushemeza kuko wahishije ivyo bintu abanyabwenge n'abahinga ubihishurira abatazi. Bavukanye, aba barinzi bari barungitswe guhagarika no gufata Yezu, nabo nyene bari n'ico botwigisha. Barungitswe kumufata bukwi na bukwi, ariko bobo bashitseyo aho guhuruduka ngo bace bacakira,
babanje gufata akanya barumviriza ivyo avuga kandi baranavyirikana. Natwe ntitukajane nyabahururu mu bikorwa vyacu. Imana yaraduhaye umutima w'ubwenge kugira ngo tuze turazirikana, tumenye iciza twongere tugikore, tumenye ikibi twongere tukizibukire. Nituze turumvira ijwi rya Mutima Mweranda, aba ari we nyene aza aratwosha ivyo twokora. Bavukanye muri Kristo, aha iwacu mu Burundi mbere n'ahandi hatari hake kw'isi, haracariho abantu benshi bahohoterwa, bagahagarirwa, bakanapfungwa atanuwubanje kubumviriza ngo babure bisigure, mbere rimwe na rimwe batazi n'igituma bariko barahohoterwa. Ivyo bikababaza gusumba iyo bigizwe n'umuntu yitwa umukristu, kandi aho nyene ugasanga aritekaniye n'umutima wiwe ataco uriko uramwagiriza. Dusabe kugira ngo Mutima Mweranda akabure muri twebwe twese umutima w'ubuntu, duharanire kuremesha ubutungane n'amahoro aho tubaye naho turangurira imirimo yacu ya misi yose. Amen. Mwari kumwe na Patiri Stanitangira, umusaseredoti akukira diyoseze ya Ruyigi.